menshi kuri Club Bahati. Muri ya migabo n'imigambi umugambwe senere washira imbere ni migambi 16 ariko uri kurayisoma mu gatabo k'iyo migambi bazobaha indongozi zanyu uza gusanga igizwe n'ingingo 60 ariko iyo migambi yose iri mu mfunyafunyo mu migambi 16. Umugambi wa mbere ni umugambi w'uburimyi, umugambi wa kabiri ni umugambi w'ubworozi, umugambi wa gatatu ni indero, abakozi n'akazi, amagara y'abantu, kwiyunguruza no gutwara ibintu n'abantu, umugambi w'indwi no gutunganya ibisagara n'uburaro, umugambi w'umunani amasoko ntangaguvu, umugambi w'icenda ubutare n'agataka, umugambi w'icumi ubudandaji n'amahinguriro, umugambi w'icumi na rimwe igisata c'ingenzi, umugambi w'icumi na kabiri ubutungane, umugambi w'icumi na gatatu intwaro ibereye, umugambi w'icumi na kane imigenderanire n'ibindi bihugu, umugambi w'icumi na gatanu ubutunzi, umugambi w'icumi na gatandatu ibidukikije, umugambi w'icumi n'indwi umugambi w'umutekano. Nukuvuga ko hariho abantu usanga bigira ko bajejwe umutekano kandi atamatrikire bafise mu bantu bahembwa batarimwo. Mugatora nyenicubahiro agatorwa asa umutekano uzozezwa abasanzwe babihemberwa abasirikare n'abapolisi. Abandi nabo usanga biha akazi kandi batagahemberwa, tubashire mu ngo biteho ibyo gutunganya imiryango yabo no kuyiteza imbere. Ikijanye n'umugambi w'ibidukikije naciye mpera inyuma rero. Ibijanye n'umugambi w'ibidukikije nuko dutunganya neza kugira ngo inzuzi zisesa mu gisagara ca Bujumbura ntizigume zihitana amazu. Mwebwe abenegihugu abanyagihugu mwubatse mufasha amadeni. Uruzi Kanyosha, uruzi Muha, uruzi Ntahangwa, ahahi hariho na Muzazi ruza guhungabanya abanyabuterere. Kandi muri ibyo bidukikije nyene nitugomba yuko Buterere riri kuburiro ry'igisagara ca Bujumbura. Iyarara rikugwe mu Buterere riheze rijanwe mu Rukoko ariho bashobora gutunganiriza ivy'umwavu mugaba akabikura ku Buterere. Mu bijanye n'imigenderanire Uburundi ntabwo ari zinga, nuko rero Uburundi bugiranira imigenderanire n'amakungu kugira ngo ingenzi zize mu gihugu, imfashanyo zize mu gihugu, kugira ngo na ya makori agabanuke. Kubera kwiyugarana hari akantu bita akanyamugigina. Kubera kwiyugarana Uburundi bwariyugaranye, imfashanyo zava hanze zarahagaze. Mu kuzibara ca Kinogo ikori rica riduzwa, we ugiye kugura umunyu ugasanga ibiciro byarahanitse, wagenda gufata bisi ugasanga ibiciro byarahanitse. Nuko tugiranira imigenderanire n'ibindi bihugu kugira ngo Uburundi bufashanye mu migambi y'iterambere n'akarere dusanzwe duhurikiyemo ka East Africa Community n'ubumwe bwa Afrika ONU ndetse n'ubumwe bwa Buraya. Hanyuma ku gisata c'ubutungane abacamanza basigaye bafata ingingo ariko bakazifata zitavuye ku mutima kubera gutinya. Ugasanga nk'umuntu akorera ibijumbura hamwe yotumbereza amategeko yoca ararira mu cankuzo kubw'impuhwe z'umuryango wiwe, rero ugasanga
ariko afata ingingo zo ku matelefoni. Turagomba rero ubutungane kama, aho umucamanza asoma amategeko nk'uko yayize, akaba yumvirije imburano, agasesangura amategeko, agafata ingingo atawundi muntu aciye haruhande amwinjiriye. Hanyuma mu masoko ntanganguvu turagomba yuko umuyaga nkuba ugwizwa. Turafise izuba ridufa kubusa, turafise umuyaga udufa ko ubusa. Ibyo byose birashoboka yuko ibiciro vya Regidezo ku muyaga nkuba byoca bigabanuka, kandi aho umuyaga nkuba utarashika ukahashika. Hanyuma ibyo byose biriko birakorwa, umwimbu ukaba uhari, imigenderanire myiza n'amakungu bikaba bihari, na ya mishahara y'abakozi ba leta, rya faranga ryacu riragira agaciro. Niwajya kuza ufise ibihumbi 5 ugashobora gusuma umuryango ukawugaburira. Mugabo uno munsi ntibikunda yuko ugaburira umuryango ku mafaranga ibihumbi 5. Kubera iki? Ibintu byose byaraduze mu gufurira bya binogo bya zafashanyo zava mu makungu. Hanyuma mu bijanye n'indero, ku by'ukuri abategetsi mu gihugu barafata ni imigambi myiza yo kwigisha abana, mugabo ugasanga nta mwana w'umushikiranganje yiga mu ishuri rya leta, nta mwana w'umushinga amateka yiga mu ishuri rya leta, nta mwana w'umuntu akomeye mu gihugu utwara inama nshinga amateka nkenguza amateka, ugasanga nta n'umwe yiga mu ishuri rya leta. None kubera iki abantu bafata ingingo mu migambi y'igihugu ijanye n'indero yo kwigisha abana, mugabo bagaca bakatisha abana babo bakabashira mu mashuri meza? None mwumva babana b'u Burundi banyarucari bazoheza bakaronka ubumenyi? None mwumva nibaja guhiganwa n'abandi barondera akazi bo mu karere, mwumva hari ibibazo bazohava batora? Kubera iki mwagiye guhiganwa n'abantu mutize kumwe? Iyo ugiye guhiganwa n'abantu mutize kumwe mugakora ikibazo kimwe, wewe ubona imyotsi, urupapuro ruraba rukakuraba. Kubera iki? Ububajijwe ibintu utazi. Kubw'ivyo rero turagomba ko hagarukanwa akanovera k'indero, amategeko ajanye n'inyigisho zo mu mashure zigasubirwamwo. Aho bene gufata izo ngingo mu mashure, abo aribo baca baba ba mbere mu kuzana abana babo mu kwiga ayo maporogaramu. Senera oye! Nizere yuko tuvyumva kumwe kandi muriko muratahura. Nagomba rero ndangirize ku kijanye n'uburimyi. Abarundi ibice birenga 90% dutunzwe n'ibiva mu gataka ku Burundi n'ivyo dushobora kurima. Turagomba rero ko habaho imigambi y'uburimyi n'ubworozi ituma umwimbu uba mwinshi, tukaronka ivyo dufungura. Isi ndimwa ntisubire kuba isi y'amaparsera yo kubamwo. Aha hepfo bita muri Miruari, murazi yuko harimo imiceri. None ubu hari amazu gukingira amatongo y'isi ndimwa kugira ngo turime kijambere, umwimbu ube mwinshi. Passa.